hari ngahi Bujumbura ejo bundi mu kwezi k'umunani umwe yari kijuju ubundi yaraciye ubwenge ubwenge yinjira ubwa mbere baratangura bamubaza bati mbega iheganwa ry'umupira w'amaguru yo ku isi yose rihirikwa kubera mu gihugu cyahe ati ni mu gihugu cya Brazil banyakubahwa bati mbe Uburundi bwaronse indayo kwikukira ryari na bati mu 61 vyaranse mu 62 birakunda bongera bati mbega ninde munyapolitika akomeye yatanguje intwaro rusangi ya demokrasi hano mu gihugu na bati ndadaye yaragerageje ntibantunganya nawe arabishobora bati none bose barabihuriza ko nawe atabahutu bavuga ko ari ivyo abatusi nabo ko atari ivyo na gatoyi batigenda uramenye umwe w'ikijuju nawe ico gihe yari abunze inyuma yidirisha agerageza gufata ku mutwe inyishu zuwo w'incabwenge kuko ibibazo atashobora kubifatira rimwe ku mutwe n'urukoti n'icuya kubera ubushuhe arinjira batangura bamubaza bati mbewe sha nuro rwuya nakantu uvuye he ati ndawe ati mvuye mu gihugu cya Brazil banyakubahwa ati wavuze ryari nawe ati 61 vyaranse mu 62 birakunda bati yampaye inka so ninde ati ndadaye yaragerageje ntibantunganya nawe arabishobora bose bahagurukira rimwe bifashe ku munwa bati mbega we mu mutwe urasara cyangwa urakomeye nabaca yishura ati abahutu bavuga ko ari ivyo abatusi nabo bakavuga yuko atari vyo banyakubahwa mugira umunsi Imana mwiza ya Edmond Toyi.